Akarorero kugira ngo duce tuvyumva neza. Nko unye bidusaba gusubira gatoyi muri mu 1980 1985 Iberere mu Budage bubaka amategeko yo kugabura Afrika. Banditse akantu bise muri Charité de l'Impérialisme mu masezerano bagira mu masezerano basinye ico gihe mu Budage Conference de Berere twarayize twese muri kahise. Itegeko rya kabiri n'amategeko agira kuri 70 tuzoyagarukako mu kiganiro kindi. Itegeko rya kabiri rivuga riti aucun pays du tiers monde no constitue un état souverain et indépendant. Ogati nta gihugu na kimwe birababaje kandi biragoye gutahura ko umuntu yavuye mu bihugu kana abantu bavuye mu bihugu kanaka baje gufasha Kongo kugwana nyuma y'imisi mikeyi ukabona babandi bariko baragwana nibo bariko baraserebura bagira amaciyazi binywera ikinyobwa bavuga ati dusezeranya amahoro ati twe turitahiye bisigura yuko kandi tubaramutse mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine zisi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana naho muherereye. So my name is Liam, promoter behind the camera. Wowe utaragira subscribe urashobora kwanda ngira subscribe, like, share, comment kugira ngo ibiganiro tubashikiriza mu bandanye mubibona ku bwinshi cyane. So twagarukanye G-Doc amaze kuba umuntu wanyu muramukunda ndabizi cyane. So namugarukanye kandi reka mu cyubahiro ciwe tumwakire mudufashe kumwakira. So G-Doc karibu cyane. Murakoze cyane kumikaze hano muri ku rubuga rwa Linkarenalu nikiga twamaturiko turakorana ibiganiro bitandukanye. Rero no munsi nagarutse tubandanye muri kwa kuganira n'abantu baba ku isi mu bihugu bitandukanye aba diaspora bariko baradukurikirana. Big up sana abarundi bose badukurikirana nabo nyene big up sana. Hanyuma nabo hakujya ababanyi bacu hakujya mu Rwanda, Kongo, Tanzania bose big up sana. Hanyuma turabaha ikaze muri kino kiganiro bashishikare kudukurikirana na cyane bibuka kwiyabonesha kuri no rubuga rwacu badushikire badutera intege nkuko muri Story Company babikora. Urabona Story Company nabo nyene ko baza baraduha kanyobwa tuza turanwa kanyobwa kitwa Story Tangawizi. Iyo mpinduye burya caninwera Story Water. Hanyuma niyo mpejeje gufungura natashe muhira canke iyo ndiko ndafungura nakoze udusalade kabisa canshyiramwo mayonnaise ikorerwa muri Story Company. Donc urumva yuko muri Story Company bakora utuntu twinshi dutandukanye. Nabo urumva ko baza barifatanya nacu mu biganiro tuba turakorana kugira amate ntahere nkaza ndasoma buke nk'ubu unye ko numva umengo hari hatanguye gufatana banza ukihereza ugasa cambanza nkihereza nkaza ndagarura amate buke kameme ibintu bikagenda neza. Tubibutsa ko dufite n'amavuta ya kibonobono. Urabona yuko n'agashatsi kanje kameze neza kameme. Turiseka amavuta ya kibonobono kameze neza. Urazi ko muri kibonobono bafise na microfinance. Microfinance irahari imbere turashiramo mutahe nabandi bazo barashiramo mutahe kugira ngo urashaka kutwara muri microfinance 12 gusa umve ntuzewega ayo mafaranga 12 gusa. Hanyuma uburi mu banyamitahe ba mbere uburi kurakora mu ntega kazoza kugira ngo uzu ejo hajya ni byiza abahinga bakunda kuvuga ati fe uko usonze uwo munsi kugira ngo hijya yejo canke imisi zokurikira uzoge neza kabisa. Donc ifo gukorera ku ntega kazoza ku ntega kazoza ukavuga ati reka nkore uwo munsi nkore nk'indushi kugira ngo mu mwaka uza canke mu myaka iza nzoge nk'umwami. Rero muri kibonobono badukorera amavuta meza y'ikibonobono yo kwisiga hamba vumva yo gushira mu mitahe baradukorera amavuta meza y'ikibonobono yo kwisiga tuca turashira mu mishatsi. Aba dukeneye ko tuvuta baca bamanuka ca baraba kuri Kotebu hepfo ya Kotebu gatoyi
aho basanzwe bakorera aho muri Kibonobono bagaca bakubita ayo mavuta bakaza barisiga bagatagata babakobwa bacu bashiki bacu canke abasheri bacu babashaza baragira udushatsi tumeze neza cabaza barakoresha amavuta yo muri Kibonobono nibaza ko nawe umusheri wawe nibaza yuko wama wamuguriye tuvuta twiza so muri Kibonobono jewe niyo yisiga n'amazi ya story company sawa sawa twinwera so Chidoke nkunda twinjire mu kiganiro nyezi nangorane ndahari kugira abantu tubahe amakuru agezweho ariko aravugwa mwaka karere kacu neza cyane kuko no misi tuko tukorera mu karere kacu kuko niho hari inkuru zigezweho ego yes ibihugu byose ngenda kubazo ca mbere ibihugu byose birafise ukuntu ibinyamakuru birafise ubwigenge bwavyo ya wewe nk'umusasanguzi ukuraba intambara y'ikiraba mu gihugu ca Kongo eske ibinyamakuru ubona biriko bivyitwaramwe gute ntibazoguhende burya kwisi yose kwisi yose nta hantu na hamwe ikinyamakuru ibinyamakuru byigenga nta hantu nta binyamakuru byigenga kuko ibinyamakuru heshi biba bifise ababikoresha nabo keshi bivuga ibyo babatumye ibyo babitumye bituma je keshi burya mpora nsoma ibinyamakuru nkabyuka mu gitondo nkasoma amakuru nkabyuka mu gitondo fise gahunda avuga ati reka ndabe ibyo kwisi bariko barabesha kuko burya iyo usomye ikinyamakuru kimwe canke bibiri gusa hariho amahirwe menshi yuko keshi usanga uriko utarabye neza ngo usuzume usanga keshi uri kukurikirana inkuru zubeshi gusa kuko hari ushobora gucuvuga ngo urumva ngo nyamakuru bitigenga ngo nibi by'u Burundi ngo nibi byo mu karere mu Rwanda muri Kongo oya kwisi yose nta kinyamakuru na kimwe cigenga kabisa sinzi ko wigeze ubona igihe intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangura iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine yatangura Amerika yaravuze ati yarafashe ati reka mbanze nkoranye inama y'abanyamakuru y'ibinyamakuru bikomeye ku isi bagenda bagafata za BBC bagafata za VOA bagafata za Al Jazeera yo muri Qatar bagafata za Fox News z'abanyamerika za CNN zose bavuga ati rero reka tubagirishe inama hanyuma twumvikane urugamba intumbero umurongo tuzogira ko mu ntambara tuzoba turiko tugwana n'Uburusiya kuvuga yuko akeshi uza kumviriza amakuru ugasanga ayo bariko baravuga bo bamaze kuyumvikanako kandi avuze kuri ino ntuzenya kuri kino kinyamakuru akavugwa kuri iki keshi uza kwibaza yuko uza kwibaza yuko ari ukuri kandi ugasanga bakubeshe niko isi yubatse kandi wibuke yuko burya ikinyamakuru bita Al Jazeera muri za 2010 sinibuka 2010 umengo niho haba ikintu bise Printemps Arabe ico kinyamakuru carafashije mu gukura abaperezida benshi b'ibihugu by'Abarabu hagendamo ba Mohamed Morsi mu Misiri hagendamo yari perezida wa Tunisia hagendamo ba Gaddafi wo muri Libya hagenda kugira ngo ivyo bibe Amerika yarabanje irarokirita iratanga n'amafaranga menshi kubamenyesha makuru wo muri Al Jazeera kugira ngo baze bashobora kumonta inkuru neza bashobora kuvuga ati nibaza kumonta ati ngaha anye mu Misiri mu ntari nini abantu bari bagiye mu myigaragambyo none leta yabishe bose abantu 500 munyagihugu muto kesha asomye iyo nkuru yibaza ko ari yo nabafise umwanya wo kuza gutohoza bamenye ati ibi nivyo canke ibisivyo wibuke natwebwe no mu Burundi za Karusi ko bigeze kuvuga ati abantu babalimaguye hari za 2016 babalimaguye kandi abo bantu baza kuraba gasanga barikomereye niho bibereye abantu igice abantu Ikarusi babalimaguye leta y'u Burundi yabalimaguye donc bivuzwe byavuze umengisho gihe na France 24 nimba tarerefi bikwereka yuko muga nk'umuntu yari yibereye mu Bufaransa asomye iyo nkuru yagumye yibaza ko ari yo mugabo hariho ukuntu baba babisetinze bo bakavuga ati tuvuge iki hanyuma inyuma y'iki tuzadukurikiza iki
kugira ngo dushike ku ntumbero iyi sivyo kabisa ivyo byose rero bica bikwereka ukuntu ugarutse muri Kongo uwo munsi hariho abantu bita wazalendo bashigikiwe na leta canke bakorana na leta canke dufate FRDC abagwanyi abasirikare ba leta uwo munsi niwumva ngo bafashe igice kanaka iyo nkuru ntuzigera uyibona kuri BBC jewe ushaka ugende ubigendereze neza ubisuzume ukazokumva ngo Walikale yafashwe na wazalendo iyo nkuru ukapfa uyibonye ahantu na hamwe kuri France 24 ibibaho niyo na BBC yafatika yandikako urazi ukuntu uzosanga yanditse izandika ati M23 kubera ibiganiro kanaka yarekuye Walikale canke yarekuye Kamanyora yimutse igenda handi ego shaho hantu wafashe n'urugamba rwahabereye kware kurabaza ko ari ibintu bipfa koro ntibavuga ko batsinzwe ntibashobora kuvuga ko batsinzwe mugabo igihe ari M23 yafashe bazokoreka amasanamu neza bakwereke uko urugamba ruriko ruragenda mugabo urugamba iyo rwahinduye sanse rukaja ku ruhande rwa FRDC kaja ku ruhande rwa wazalendo ibinyamakuru niho uzobona neza yuko ibinyamakuru biba bifise umurongo biriko ibinyamakuru by'ababanyi ngaha hakujya ibinyamakuru mpuzamakungu bazokubesha ijya ni synergy baba bafisemo inyungu ari abantu izi radio nyinshi za mpuzamakungu baraja gutohoza amakuru mu bihugu bitandukanye muja gutohoza amakuru mu bihugu bitandukanye zurabe keshi bajya abantu baza gutohoza bishi usanga ari abakomando usanga ari abakozi bakoze muri za CIA cababaye mu gisirikare abo bose rero bafise ubundi butumwa kandi bafise none amahera yo kuzura bahemba mbeho yakura he kuja kuri tele keshi bafise umurongo bariko baragenderako uwo murongo bagenderako nawo n'ibihugu biba byabatumye ibihugu baba bakukira rero muri ijya ntambara nayo nyene iyo uri kurabona ukuntu urugamba ruko ruragenda urabona neza yuko ibinyamakuru biba bifise aho bihengamiye kabisa aho hantu bihengamiye rero burya ni naho n'ibihugu bibakoresha biba bihengamiye kabisa nuko bimeze rero ngaha mu Burundi tuzaho vuga ngo hari usanga abantu biriya bihugu by'abazungu ngo abanyamakuru ngo mu Burundi ngo ntibigenga banzurabe iwabo barigenga iwabo bakora gute tubaje nama ndiko ndavuga ati hari ivyo bita amategeko ngo mpuzamakungu haba ivyo bita imirongo yashinzwe n'abazungu haba ivyo bita amantu zenya imirongo ngenderwako ya zaoni ijya mirongo uzosanga yubahirizwa canke induru zivuga kugira yubahirizwe kuri ibihugu by'iwacu bya Afrika byakubiswe ibihugu by'iwacu by'abakene le pays du tiers monde ariko iwabo bishitse iwabo nta na kimwe gikurikizwa bishitse iwabo bo bagendera ku murongo bakeneye amategeko ntasubira gukora ko bimeze ibinyamakuru rero nuko ego reka tubandaye so uravye neza ukagerageza kwihweza nk'umusasanguzi w'intambara iriko iraba ubona ari inde ko byose tubona biri mu gifungo ubona ninde ariko arayitsinda ino ntambara mu rugamba nk'ubu muri Kongo mu misi heze twarabonye urugamba rushuha tukabona kandi urugamba rushuha rwashushe kuri tele kandi rushuha no ku mbuga iyo ubonye rero iyo rujya rugamba ukuntu rwari rwashushe ku mbuga ukabona n'abari babikazemo ukabona amakuru yasohoka ukabona amakuru yavugwa ku munsi ukabona n'abayatangaza warabona uruhande wari ko ruratsinda kandi ku buryo buboneka sibyo mugabo uwo munsi ndavuga kuri ino saha turiko nimba rujya ruhande rwari ko ruravuga cyane rwaracecetse bisigura yuko nago rwarazazaniwe nigo ruriko ruratsindwa kuko ntirubona iyo biriko biraja ahubwo kimwe gusa uruhande ruriko ruratsinda uwo munsi ntirufise abaruvugira
niko bimeze niko bimeze Bukavu irashobora gufatwa gusubira mu minwe ya leta indwi yose igahera tutarabimenya kubera yuko abavuga cyane ku isi ni bya binyamakuru nabyo abo bivugira bariko baratsindwa nta mpamvu yo kuvuga uri ko aratsinda nawe n'ivyo avuga bigarukiriwe kubera iki nta nguva afise mu bijanye no gutangaza amakuru ariko inondwe nk'inondwe iheze urabona ati Wazalendo uri kuri fotoreza kuri fotoreza iwarikare Wazalendo iri yifotoreje ku nzu kanaka ku biro kanaka bya Kivu y'Epfo ushuvyumva sanse urugamba ruko rwagenda ngirageje kukunganira sindagukiriyemo twarabona mwije misi yahera aba journaliste mu Rwanda harimo ba Scovia Mutesi bashobora kugenda hariya no kuri tele bagafirima ukuntu ariko bararasana ariko amasana muri tukiyabona nico yikwereka yuko nabo kwereka yuko nabo umurongo urugamba ruri ku munsi yabacanze kabisa yabacanze kubera yuko bishoboka yuko uwo munsi umuserega biragoye kugira uje kuja kuri tele kuvuga abantu batsinzwe hajya ntibazokubeshe gutsindwa birababaza shaka kuvuga abantu batsinzwe uza gukoresha interview abantu batsinzwe bariko barimuka bariko barahunga biragoye kuja kuvuga ugo rugamba je nama nkunda kuvuga ati burya igihugu kigwanirwa na beneco ko mu misi heza urabona ko abantu bari babyinye urumva ngo noneho ngo Sadek ngo yatashe ngo Sadek ngo yagiranye amasezerano na M23 ngo basirikare ba Afrika y'Epfo ngo birabaje ngo kubona ngo bariko bakorana mu ntoki ngo baserebura ngo batamba ngo basezerana na M23 ibyo kameme bijyanye muri politike birabaje kandi biragoye gutahura ko umuntu yavuye mu bihugu abantu bavuye mu bihugu kanaka baje gufasha Kongo kugwana inyuma y'imisi mikeyi ukabona babandi bariko baragwana nibo bariko baraserebura bagira amaciyazi binywera ikinyobwa bavuga ati dusezeranya amahoro ati twe turitahiye bizigura yuko ujya kugira umuntu arinda aza kugwana ntibazokubeshe inyungu zose zishoboka wozigwanira mugabo nta nyungu ibaho ifise agaciro nko kugwanira igihugu cawe kubera rego ujya muntu yaje kugwana nivyo yaje kugufasha yaje kugufasha mugabo umuntu uje yatangura kugwana ni wewe mwene igihugu erega numusoda yavuye muri Zambia yaje kugwanira Kongo natahura cyo kimwe ico yaje kugwanira n'umuntu yavutse muri Kongo kabisa umusoda yavuye muri Afrika y'Epfo yaje kubera bamubwiye abamutwara bamubwiye ati abanyapolitiki bamutwara bamubwiye ati genda ugwane ku murongo uyu kabisa ashitse muri Kongo aragwana muga mu gihe leta imubwiye ati bujya inyungu twagwanira twebwe turabona yuko inyungu twagwanira bimeze uko wewe hagarika urugamba hanyuma bigende gutya nuko umusirikare we yubaha itegeko rya mbere aca hagarika kiretse nkuko ko Burundi baba baragiraniye amapartenariat bavuga ati twebwe twagize amapartenariat yo gufashanya nk'igihugu ku gihugu canke bya bindi bya pampe twebwe dutewe mube muhari mwebwe mutewe tube tuhari kabisa ico gihe umva abarandi masezerano yo ku ruhande avuga ati ukunuku mugabo igihe bavuye hariya baje kugwanira naka nikiraka cindwi zinga nikiraka camezi angahe ibihugu vyinshi inteko zagiye zigwanamo wibuke muri Kongo hari hatanguye abasirikare bo muri EAC amezi angahe bamarayo turabura ico bakoze cyabanya abakongomani barabura ico bariko barakora haza Sadek barabura ico bariko barakora twebwe mu Burundi kubera iki mu Burundi abarongozi b'u Burundi base cagihe ko haza inteko hariho ibyo bari bise ngo maprobu inteko bagomba kurungika mu Burundi mugaba kanaliza neza akihoza bavuga ati izo nteko none zije gukora iki kweri uranaliza ukavuga ati igihugu bujye kigwanirwa na beneco iyo kitagwaniwe na beneco uwo muntu aje icambira abafise umuhemba abafise umuhemba nta musirikare agwanira ubusa abafise umuhemba
uwo muntu amuhemba rero keshi abagwana ku ruhande rw'ivyiyumviro by'uwo muntu amuhemba kabisa ni ikintu kirero kiba ari cyo kwitondera mugabo urabona nko umunsi izo nteko zahagaritse urugamba zisa n'iziriho ziragenda mugabo abakongomani bo ubwabo bakaba bafashe ibintu mu ntoki ntibashobora kuvuga ati bwa bundi karangamutima rero karavyuse k'igihugu avuga ati bwa bundi igihugu gikwiye kugwanirwa na twebwe cyangwa ubukongo yaba bara abantu mpanura abantu bita wazalendo bari bakwiye bajya abantu kubakurikirana neza bakabongera n'inyigisho akariyo bazoba igisirikare ca leta bajya abantu ko byagaragaye yuko iki gisirikare kihari ubu munsi gifise ubusembwa bwishi nimba M23 ishobora kuza ku ikambi ya gisirikare bagaca baduza amaboko bose ati twe turishikanye turaje bagashika ahantu hari kambi y'igipolisi bagaca baduza amaboko ati twebwe reka twigire iwanyu abakoronera abagenerale ati twereka twizira iwanyu byerekana yuko kijya gisirikare kirafise ubusembwa kirafise abantu benshi bakirimwo bakorana na M23 rero bari bakwiye gukomeza rero wazalendo ko wazalendo n'abantu bavuga ati bagiye hamwe bavuga ati twe tugira tugwanira igihugu kabisa dupfe canke dukire mugabo dutegezo kugwanira igihugu bajyane nibo basirikare ba leta nibo bari bakwiye kuba basirikare ba leta bukuri kuko kandi wanashaka urabona bamaze gufata umurongo bavuga ati okay FRDC niziragwana ku ruhande rwayo wazalendo nayo igwane ku ruhande rwayo urabona yuko wazalendo ishobora koopera ikavuga ati hano ibintu kandi ukabona ati biriko bigenda neza naha rero ubona ejo canke ejo tubiteze muri Kivu ya ruguru kandi bazozifata bakomeje gutyo bazozifata ntukango na bya bindi tugize imisi tubona by'ibipfungu ngo ibiganiro ngo bya Katare ngo bya Ntuzenya bijye biganiro biba bifise kuyisi biba bifise abariko barabikontorora abantu babikontorora ntabwo ari M23 ntabwo ari na leta ya Kongo jeyo ndiko ndakurikirana ibiganiro biba kuyisi mbanza kuraba ati mbega biriya bihugu byo hanze bifise inyungu muri ico kigani muri izo ntambara biriya bihugu bihagaze hehe kugira ngo utahura aho biba bihagaze bazokubesha ngo M23 wango yasinyanye amasezerano na leta ya Kongo Chimana kwiyumvira ati umunyamerika none ahagaze abafaransa bahagaze abanyaburayi mu ijambo rimwe bose bahagaze hehe kubera reka nkwereke nk'akarorero kugira ngo duce tuvyumva neza nk'ubu unye bidusaba gusubira gatoyi muri mu 1980 1985 iberere mu Budage bubaka amategeko yo kugabura Afrika banditse akantu bise muri Charité de l'Impérialisme mu masezerano basinye ico gihe mu Budage Conference de Berlin twarayize twese muri kahise itegeko rya kabiri n'amategeko agira kuri 70 tuzoyagarukako mu kiganiro kindi itegeko rya kabiri rivuga riti aucun pays du tiers monde no constitue un état souverain et indépendant ogati nta gihugu na kimwe muri ibi bihugu bikenye tuvuze le pays du tiers monde keshi tumva bihugu byo muri Afrika byo muri Amerika y'epfo n'ibihugu bike byo muri Aziya nta gihugu na kimwe gishobora kugira ubwigenge canke ubudahangagwa kiri muri ivyo bihugu ako kantu rakumva ni vyamagogo ako kantu rakumva ndagumva cyane itegeko rya kane rivuga ngo iki zimbi rya gatatu ivuga riti tous les pays du tiers monde sont divisibles et les frontières déplaçables selon notre volonté aho kantu havuga ati urumva ibihugu byose byo muri
bimwe bita ngo biri mu nzira y'amajambere byose birashobora kugaburwa canke imipaka yavyo ikunguruzwa kabisa nugushaka kwa bose uko babishaka bazungura uko tubishaka uvuga ati okay umupaka w'u Rwanda udukeneye uje muri ugarukire muri Sud Kivu bonyene zero uko babishaka barashobora kuwunguruza canke bakagira uko bashaka niko byanditse gusa keshi ntidukunda kuvyibuka kubera tugendera mu gifungu badushiriyeho urumva bashavuga ati le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers monde kuri ibyo bihugu by'iwacu nta bintu byo kuvuga ngo kubaha cyangwa ngo kubahiriza imipaka ibyo bintu ntibibaho aho kana abazungu barakandise ukamengo karasanze kuko keshi ntidusoma aho mu France yavuze ngo icunyegeze umwirabura ugishira mu mpapuro mu nyandiko urumva icenda avuga ati ni icenda hahandi nashaka rero neza bavuga ati tout accord concret avec un autre pays ou une négociation sans notre aval et donner effet mushake mwumvikane gute muri bihugu bo batabije akoro mwasi amasezerano mwasinye canke kumvikane mwagize n'igihugu hagati y'igihugu n'ikindi canke hagati y'umuharugwana no tutariho turi twebwe tudashize ko akoro canke vi nta kintu nakime bimaze nta n'ikintu nakime bishikako abo bariko barivuga ni bandi babanyaburayi 200 umbabarire gatoya 200 hashavuga ati toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et ceux de nos valeurs. Utuntu twonyene turumvikana. Bavuga ati intervention militaire protéger inyungu zabo gusa. Intervention militaire iza kuba. Ubonye abasirikare bagiye ku intervena ahantu. Hategerezwa ko bagiye guhagararira inyungu z'abazungu z'abanyaburayi zabo bantu urabyumva nabo bashigikiye ico kintu rero iyo ucumvise canke iyo uri kuracumviriza neza uza gusanga usomye bijya ayo mategeko ya imperialism loi de l'imperialisme bavyanditse mu 85 ubu munsi womengo ntibiriko birakurikizwa mugabo winjiye indani urabona neza ko biriko birakurikizwa bariko bakikora ki systeme nimba ibiganiro bashobora kuvuga ati M23 Tshisekedi twagiye mu ntuzenya muri Qatar kubera baba bahejeje kuvugana na Amerika ati umurongo uza kugenderwako n'uyu hari ibintu abanyafrika usanga bariko bavuga ngo ingorane zose za Afrika zitorega umuti muri Afrika problème africaine solution africaine mugabo akeshi none Sadeke ko yaje ku Rwanda kandi ikabirimo Zimbabwe ikabeheje gukomanda ibigwanisho igiye kugwanisha ikabeheje kubikomanda muri Amerika kandi ntitunabizi ko yanabikomanze hanige yabifashe ideni uravyumva kugira ngo ize yishure umunyamerika umunyamerika ategerezwa kubanza kuraba ati hose nzakungukira hehe aho rero niho haza kuguha umurongo w'ibiganiro uko biza kugenda kabisa Tshisekedi akigora havuga ati reka ndabaho ibinogo byose birombwe byose mugatwumvikane mu mpamahoro umunyamerika aravuga ati uyaje nyifise inkoho byo birombwe bigumye je nkene we tumvikane hanyuma cindaguha amahera kandi ishobora kubironka kuri gusa irega ibyo naho biri wawe sivyi wawe kandi twe twarihaye uburenganzira bwo kudeplasa imipaka ndashobora kwegezaho nshaka kandi ntabyo kuvuga ngo igihugu gifite ubwigenge twe hageze kuri decision yiwacu nta bwigenge nta gihugu na kimwe gifite ubwigenge abagabo baradufise niko bimeze aho rero ibiganiro urashobora kubona n'ibiganiro ntibaze ko bakesha reka turindire ko hari ico bizotanga mugabo uri kurabiraba neza urabona ati harakime biriko biratanga nucubona umurongo
ucubona umurongo biriko ibiganiro biba bitegerezwa kugira ko bivanye nuko abanyaburayi bavyipfuza intambara yose bajya abantu baba bayifisemo inyungu nene twayibonye ibiganiro biriko biraba hagati ya Amerika n'Uburusiya Amerika ko intambara iri kuragenda ikavuga ati umviriza kugira bino biganiro bifata inzira rero tumvikane duhuze neza Ukraine utegerezwa kubanza kwemera yuko 50% y'ibintu byose ufise munsi y'ubutaka ari vya Amerika kabisa tuzocukura gushika iyo 50% iheze none uca wiyumvira ati munsi y'ubutaka ari ibintu bingana iki bwa Ukraine munsi y'ubutaka mosherami Ukraine iri mu bihugu bitunze munsi y'ubutaka ku rugero rumwe nize za Kongo n'Uburusiya aje Burusiya ntibazoguhende nubwo nabwo nyene usanga keshi buri ko buragura mu bindi bihugu Burusiya bufise ibintu byinshi waca wiyumvira ati none 50% ubu munsi Ukraine n'Uburusiya nivyo byagwanye mugabo Amerika kugira ngo ibiganiro bikunde ikeneye 50%. Ushe wimvira kwa kuntu abantu baba bakubwira ati ibihugu biba kenshi usanga byaradandarwa tutabizi. Naho ubona n'abaperezida benshi bashobora kuza bagatwara agatwara mu gazorinda ukazohiga imanda igahera ukazohiga ico yakoze ukakibura kumbe yashikiriye ubutegetsi ibihugu biri mu madeni menshi barabidandaje kabisa. Iyumvire rero nk'umuntu perezida azokurikira Zelensky mu ntezanya muri Ukraine agashika bya 50% byose bya Ukraine bikontororwa n'abanyamerika. Abanyamerika rero muri ivyo biganiro bacabigiramo ingufu kubera iki barafinanshije batanga ibigwanisho batanga amafaranga mu ntambara bonyene bakreye batanguje bariko baridandariza. Naho muri Kongo vuga ati okay wewe dukeneye uduhe ibirombwe byose Tshisekedi nabashaza gushaka ati bamuhe amantuzenya amafaranga twe dushobora kuguha amafaranga gute kandi dufise uburenganzira bwo kubitwara kuri gusa swat turabiduha kuri gusa swat tubandanye intambara ibiganiro ntibishoboka tuca turindira tukaraba iyo bitera bije kabisa kabisa nuko bihagaze ubu munsi ariko Kongo yarifise uburyo bwo kugira nayo ayihagarara kuko muri no misi nayo yari kuratsinda mu rugamba kabisa ya hari abantu bamwe sinovuga ni bose bavuga ko ikibazo cyo muri Kongo ari cy'ubwoko eske nka wewe ubona ko kino kibazo gifatiye ku bwoko koko ibintu by'ubwoko ku isi ahantu hose biba nuko abene gihugu canke inzego canke abategetsi bamwe baca baprofitira mu kavuyo canke benshi bakaca bavyivurugutamwo batazi ivyo ari byo canke batazi imipango biba yateguwe ubundi nta hantu na hamwe haba ingorane canke habaye ingorane y'ubwoko hatarimo abazungu hatarimo abanyaburayi kubera akantu kame gusa ka politike ya diviser pour régner abantu bagabagure kugira ngo borohe gutwara ko abantu bagabaguye bagatangura gushwana bica byoroha kuba kontrol none mu Burundi hari ibyo baravuga by'ubwoko ngo abahutu abatwa abatutsi ariko uzi imyaka Burundi bwabayeho ibyo bintu atawe bize byo ari byo bitabaho mu Burundi haratwaye bantare haratwaye ba mwezi haratwaye ba mwambutsa abami batwaye ubwa kera abazungu bataraza twari tubanye abantu bari babanye neza ibintu by'ubwoko ntibyarimo byari bihari mu Rwanda cyo kimwe muri Kongo cyo kimwe mu bihugu bitandukanye kandi wanashaka ni waraba neza ubwoko uzosanga bukunda guharurwa mu bihugu byakoronijwe n'abazungu ibihugu byose byagize ico bita habayeho ico bita colonisation imbere yuko abazungu baza n'ubu ko turabivuga twavuga ati ubwoko bwazanwe n'abazungu ababirigi niho ubona iyo hageze ijya minsi yo kwikukira bariko barasigura abantu babahinga mu byakahise bavuga ati abazungu baradupima amazuru badupima iki
baravuga ati we uri naka nawe uri naka nawe uri naka, ariko imbere yaho abantu bari babandi nyene kandi ibyo nta byari bihari kabisa. Ibyo rero ntibyari bikwiye kuba ikibazo, wanashaka ntibyari bikwiye kuba ikibazo. Biba ikibazo iyo umuzungu abifisemo inyungu, canke iyo umuzungu afise ikintu ariko araviza canke ariko arashaka gukora hagati yamwe muri iyo misi canke muri ivyo bihe. Ko burya ubwoko canke iyi mice y'abantu yashizweho ku ntumbero, ku mpamvu. Mu Burundi bavuga ubwoko butatu. Ngaho hakujya muri Kongo, muri Tanzania burya ubwoko amagroupe ethnique ari hafi mu majana n'ibiri 7. Muri Kenya ubwoko buri muri 70 gutyo nimba ntihenze. Abakikuyu, abakarenjine, abakama muri Kenya abo bose ni ubwoko babuhari. Za Shine zose ko na Shine yarakolonijwe n'Ubuyapani, barafise ubwoko nka 55 gutya na 6. Mugabo barabanye neza. Mugabo ukaza kwiyumvira ati kubera ko ubu munsi biza kuba ikibazo muri Kongo. Muri Kongo bafise ubwoko bushika mu majana 4 n'5. Mukumva abantu bamwe bigumuye ngo turi banaka, ngo dushaka kuja ku gihugu kanaka, canke ngo agateka kiwacu unika ariko karubahirizwa, amakunga agashikira, Amerika igasapotinga, aba hari impamvu. Sinzi kurigera wibaza impamvu ni urigera wibaza na rimwe impamvu kugeza uwo munsi amagenocide canke amahonyabwoko avugwa cyane ku isi cyane agirirwa publicité canke yamamazwa ku isi nabiri gusa. Genocide yakorewe abayahudi muri Israel, genocide yakorewe abanyarwanda, yakorewe abatutsi bo mu Rwanda. Izo genocide zamamazwa canke zivugwa cyane ku isi. Ariko nubwo biri uko turabizi si hariho abanama n'abaherero muri za Namibia bakorewe genocide, usanga atavyunguka birimwo mwiyo genocide. Hariho abantu zenya abaruhinja nimba ari sinibuka nimba ari za Azerbaijan gutyo muri Aziya, n'abarundi mengo naherutse numva barekrama bariko baravuga ngo hariho genocide y'umugumwe ushobora kuba warahohotewe muri kahise. Sibyo? Nyinshi ntizivugwa. Ariko izo Amerika zose ifisemo inyungu zitegerezwa kuvugwa kandi zitegerezwa kumenya, zitegerezwa kwemezwa kandi zikanamenyekana. Amerika muri Israel kugeza uwo munsi uvuze ikintu citwa umuyahudi, kubera bari abantu bahari kubera projet kanaka yo kudurumbanya akarere ka Aziya. Ngaha mu karere kiwacu hariho abandi bantu sinzi kurabona uri kurasaba nk'ubuzi upostira mu mice imwe. Hariho ahantu amashirahamwe menshi y'abazungu akunda gushirako mu site ati les races minoritaires so vivement encouragées. Bati banaka ubwoko bufise abantu bakenya buri encouragé kubera bufise abantu bake, buri encouragé muri buno buzi bw'iwacu, buri encouragé ubwoko bw'abanaka buri encouragé akashirako muzi buri encouragé. Ni ya politike yo kuvuga ati kariya karere karimo banaka na banaka to sympathize abanaka, byoca bigenduka baca bashwanye naho tuja muri bya bintu. Izo rero abantu zenya abanyafrika dukwiye kwiga kutagira kuri ayo maplane y'abazungu. Muri Kongo ibyo bintu byo kwitwaza ngo ubwoko bw'abanaka ntibyari bikenewe, kwari ubwoko bwishi katere sakombye. Mugabo gashusanga ubwoko bw'abanaka rero ubwo bwoko ntibwari buhari. None ibindi bihugu ko bubana neza, mugabo kubera yuko hariho impamvu umuzungu ashaka kudurumbanya muri ako kare. Ejo Amerika ivuze ati byose bihagarare. None ko ari wabaha ibigwanisho, ko ari we afise inyungu muri bijya byo, avuze ati byose bihagarare, bihagarara kabisa. Wavuga ati abanyamurenge, abati abanyamurenge turiko turahohoterwa,
abandi bakavuga ati oya wapi ntituri n'abanyamurenge turi abatutsi bakomotse mu Rwanda abandi bakavuga ati twe turi abanyamurenge mugabo turabakongomani bigaca bija mu gipfungu ibyo deja bikaba bimaze gutera amapolemike n'ingorane intambara ngizo umunyamerika canke umuzungu aje kwenteruvena yenteruvena kuri ka kantu navuga kare twasoma intervention ziza kuza yo gukingira inyungu ziwe kabisa nuko bimeze rero tureke gushingira ku kintu c'ubwoko cyangwa gushingira ku kintu abazungu batuzanye byo kutugabagura acu mu bihugu bwacu muri Afrika nibwo buzotuma tubaho kabisa ubwo buzotuma tubaho. Reka tugushimire cyane Musesanguzi G-Dog. Murakoze cyane. Reka dushimire abantu bose bariko baradukurikirana kuva ku ntango y'ikiganiro gushika gihere. Utaragira subscribe bandanye ukora subscribe, likinga, ugira share na comment. Bana duterera n'ivyiyumviro mu commentaire. Turafise akanimiro ngaho ufise icyumviro uvuga ati bujya mukuru kuno muratwandikira kuri WhatsApp. Ufise icyo gufasha ku buryo arawuri mikashi ngaho. So turabakunda cyane. My name is Ziram Promoter Behind the Camera. Urubuga ni Link Arlene Alu. Turabakunda cyane.